Nizeka rikomeye cyane kubona twongeye kubana namwe kuri uno munsi wa mbere mukaba mumaze kumva kano karango guhera uno munsi niko kagiye kuba karanga ibiganiro vy'inkino hano kuri Buja FM. Mukumve kabisa mukagugune, mukumve kabisa mugisi, tumeze neza cyane hano muri B-Sport. Guhera rero kuri uno munsi kano karango karaza kuba ariko karango kacu k'ibiganiro vya B-Sport, Evening Sports, Weekend Magazine Sports, aho hose tuza kuba turi kumwe namwe. Niteka rero kubana tugiye kubana namwe kuri uno munsi wa mbere ni itariki 2 z'ukwezi kwa 11 mwaka ni 2020. Dusaba nimbabazi rero kuri kano kanya tuba tumaze navuga ngo tutarinjira mu kiganiro, ariko ni kubera yuko tuba dutegura bishasha rero biba bihari nkuko mukumva kano karango muri background. Niko karango gashasha ka B-Sports, Evening Sports, hamwe n'ibiganiro vya Weekend Magazine Sport. Difidore Bushiti zingiye kubana namwe, ariko kuri uno munsi mfise abagabo bakaze hano tugiye kubana namwe. Biri ndakuramutse. Yes, ndakuramutse cyane wa mugabo we, ndamutse abantu bose bakora twumviriza muri kano kanya. Yes, nuko rero bumvise kano karango baraza ugafilinga kameze neza cyane. Tuba tumeze neza cyane kabisa. Oni Biri Bruce Ntwari. Ndakuramutse wa muntu we papa utaha. Ya, ndakuramutse cyane Fridore, ndetse ndamutse na n'uyu mukape turi kumwe ngaho impande yanyu bamona yifunze bya hatari ni papa cango no munsi ndamba ndamuhindura izina. Umva. Bako bavuga icyango kirimwo. Hari ibintu byanahindutse no munsi. Yitemwa agashati kwitamwo ebana uturineti mba murato. Agashati rero. Musa akagura ntugire ngo n'amafaranga make ushobora kuba biri hano uko ndamubona. Oya nakaguze baburaye twari kumwe notijanisha uzi musi yakagura yuko atanakantu nanyoye uwo munsi. Aravuga ati ebana ivyo uyu munsi biherere ngaho urumva kano gashata ariko ndagenda ndagatwaye. Ni nabyo birumvikana, ariko rero natanguye mwumva utanguranye n'ibintu by'inguvu nyinshi bino mesi. Niko tumeze ikintu bita jingo igiyemwe muno mwanya, ndumva nawe uyizananyemo n'inguvu nyinshi bituma natwe twumva turi en forme. Byakubitiza ko no mugabo yaje nawe yaberewe. Yes, ubwo nanje forme zakuba ziyongera. Nongera mikaze mu papa hano. Bucuti yarse. Ego urakoze cyane gose Fridone Bushituzi, nongera nshimira abatwumviriza ngira no kumenyesha kandi yuko dufise ikimenyetso gishasha c'iganiro c'inkino. Ni instrumentale nziza cyane navuga igiye gufasha abanywanyi bacu kumenya yuko iganiro kigeze canke kiriko kiraba. Mbere yahinyanyuwe no mu gabo yitwa Cory the Magic. Uciyumvira c'umuyobozi Cory the Magic kabaruye yadukorekana tunamuramutsamwe abantu mwereka aba yanaduhaye n'isi. Cory the Magic afisa akagoma shankunda akagoma kamani la 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 la. Uje kuririmba byarancanze. Ahubwo aruke gucamo indirimbo. Cory the Magic. Ariko shaba shiramo biranduhura. Irabe biranduhura. Ariko uramwumva jama yako la 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 la. Oya mbamane. Dushiremwo bararembye niyo ngoma yanjye. Biranduhura, shiramo biranduhura. Indirimbo biranduhura. Ikunda kuryohera abantu bayitamba bonze nka barosi bagatambishana bavyibushe. Atambisha nkake. Ariko Yes, mwatwumvise rero mukanye turaze tunabakire munatubwire bimeze gute aho mutwumvira mwe namwe birabaruhura. Yes, muravyumva rero ni B-Sport tuje niba aratubwira ko ikiganiro tugihagarika no munsi turitahira. Ni B-Sport rero abagabo bagera kuri 4 n'abasore 3 n'umupapa umwe n'akarango gashanya. Abapapa umusore mugabo n'umupapa. Yes, rero muravyumva kabisa ni ikiganiro B-Sport tuje kubana namwe muri kino kiganiro mu makuru menshi tugiye kuba tubabwira yaba yavugwa hani wacu Primus League Burundi mu bigeme hose tuza kuba tubana namwe Ligue Nationale yaba yabigeme. Turaca muri natation, turaca muri basketball, turaca muri volleyball.
turaca mu nkino zitandukanye za handball zose zariko ziraba ni ku munsi wa mbere tugenda tuca mu resultat nta n'ibintu menshi nta n'ibintu vya comment nyinshi turaza rero ku mugabane wa Afrika Asamoah Gyan wabonye ko yamaze gushika muri Ghana tumaze iminsi tubivuga ku mugabane wa Buraya turaca mu mashampiyona atandukanye mu gihugu ca Espagne mu gihugu c'Ubudagi mu gihugu c'Ubutali ariko mu Butaliyano mw'abantu mwe hano hantu rero umuntu w'umutama abantu b'abatama babimereye neza Cristiano Ronaldo imyaka 35 Ibrahimovic imyaka 39 baba bagugona isi bavuga bati hano ibintu biba bimeze neza cyane reka rero twigarukire mu kanya gatoya